amajambo ya Varisito y'agashavu k'ibigenda nabi mu gihugu si ubwa mbere tuyumvise. Kuva ashize ku butegetsi yarabashije gukoresha agashavu, imvugo y'agashavu, ati ishavu ku bantu. Twaramwumvise avuga ko abacamanza barya ibiturire, ko aribo bamwononera. Twaramwumvise avuga ejo bundi mu ijambo yashikirije ku itariki imwe y'ukwindwi mu gihe Abarundi bibuka intare yo kwikukira baronse, ata ishavu ku bandi bantu avuga ngo bigize ibihangange mu gusahura amatungo y'igihugu. Turamaze no kumwumva kenshi yidoga, akidoga nk'uko umenga ni umunyagihugu asanzwe, yidoga nk'uko umenga nta nguvu na zimwe afise zo guhindura ibitagenda neza mu gihugu. Kandi ibi wanashaka nivyo ko muramwibuka avuga yuko agiye gutegeka bakuru abarongozi cyane abashikiranganji bavuga amatungo yabo bafise imbere yuko bashija mu mabanga barimwo, hanyuma baze bongere babikore nk'uko bw'izo nshingiro bivuga bavuye muri ayo mabanga. Mu nyuma ntawamenye iyo vyagiye. Rero muri rusangi aya majambo yo kuvuga n'agashavu k'umukuru w'igihugu ku by'ukuri aragaragaza igihugu kiri mw'ibarabara. Biragaragara ko atantwaro dufise. Uwitwa ngo yari umukuru w'igihugu biragaragara ko atanguva afise zo kugorora ibigoramye. Uku n'ukuri biraboneka. Umukuru w'igihugu burya ntatwaza amajambo. Iyo abonye ibitagenda neza aja mu biro agahanuza abahanuzi biwe, hanyuma agafata ingingo zo kugorora ibitagenda neza mu gihugu. Ibwirizwa nshingiro rirabimurekurira. Ni ukuvuga ibintu bitagenda neza muri komine runaka, haba hari ingorane kwa buramatari, haba hari ingorane ku mushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, kugira bishike ku mukuru w'igihugu ni ku rwego rwo hejuru, ku buryo hariho abantu baba bamaze gufatirwa ibihano. Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu, buramatari, umukuru w'igihugu ntashobora kuja guhangana na musitanteri amubwira ngo ibi wagize sivyo, ngo ibi ngo ejo bundi ngo ngarutse ngo nzosange wagize ibi n'ibi n'ibi. Nk'uwo yasahuye hoho birumvikana yuko n'ubutungane bwagomba guca bufata iyo dosiye mu minwe, hanyuma bugatohoza ivyo yakoze. Ko rero umukuru w'igihugu aho gutegeka umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu nawe ngo ategeke buramatari, ivyo bintu biri izo ngorane ziri mu komine runaka zitorerwa umuti, ahubwo agaca agenda wenyene kubwira musitanteri ngo ibi bintu utegerezwa kubikosora vyihutirwa. Biragaragaza yuko hari ikintu kitagenda neza ku by'ukuri. Igihugu kiri mw'ibarabara canke gitwarirwa ahandi Abarundi batazi. Ibi rero birababaje. Wanashaka biragaragara neza yuko uko yidoga, kwamaze kwidoga kenshi niko biguma biyangara. None umukuru w'uko yidoga bikaguma biyangara, igikenewe n'igiki? Igikenewe n'intwaro yose igomba kwava, ko n'intwaro mbi, n'intwaro ku by'ukuri bigaragara neza yuko atawuzi uwutwara igihugu uwo ari we, ko yaba ari Varisito ntabaza kwidoga, abagenda mu biro akasinya amategeko yo gukosora bitagenda neza. Muri rusange rero Abarundi nibo bimenye kuva Varisito ku butegetsi, imvugo akoresha ni imvugo yo guhuvya abantu, ni imvugo ku by'ukuri ashobora kuba yidoga kubera ko atanguva afite zo gutwara, abamutwara nawe bataboneka, badashobora kumurekurira ngo akosore ibintu, hanyuma agaca ahitamo kuja kwidoga. Ashobora kuba n'umukino w'umugambwe CNDD-FDD wo kuvuga bati bamwe umukuru w'igihugu nagende avuge yidogera imbere y'abanyagihugu, bumve yuko umukuru w'igihugu ari kumwe nabo nahoshwe. Muri rusangi cabiki canke kiriya bigaragaza intwaro mbi igomba gusezererwa vuba bwangu.